abarongora imigambwe abitoje n'abashavuye umbazi bagira itangazo nta kibazo iki limiti hari nukugumbura bene gihugu niyo limiti uvuze ati aha ni linye rouge by'amahoro n'umutekano kuri security ni linye rouge nayo umuntu avuga ati iko ndatera inkuru uza gutera inkuru na mugenzi cyane bazafata ikibazo gihari usibisopera ngo tumukingire reka twe dukingira dufate twebwe amategeko atubwira ko dukingira retemoye ivyabona nk'icabona kije kuvuga ati jewe nyabona narabonye ahantu habaye kiniki timugona giza amakenga ko ndabivuze ashobora kugira ingorane akazana ivyemezo mugabo mu nkingire uwo turamukingira erega mwe hari n'ibyo ngira mutazi hariho abantu benshi baduha ama information bakavuga ati ndaguha information mbiza kanyandika message kuri WhatsApp ati ugira amatohoza ati mugabo izina ryanje ntirimenyekana ndiko no havangira ibora sivyo barakunda kugira message bakanyandikira ati ugira amatohoza kuri kiniki hari ingwara ziriko ziraba dufashe ntitugire ingorane turamukingira avuze ati jewe ushaka ko izina ryanje rimenyekana turamukingira tukaka turaba refe nizo zatuja kuverifya habaye iki byagenze gute jewe hari umuntu yigeze kuma information ubwo marazima ayikorera nabi nawe nyene yamaye information y'abantu bariko banyuruza bashaka kugira fraude ibiharage acaja kwigamba kumbe harimwo umupolisi muri yo sirikwe iyo fraude agiye kwigamba rero umupolisi aba yabimenye acazinduka mufata acamushira mu gasho utanze information kugira kwigamba abantu ngo je ngo nagurakoreye koko ministre ngo nakimubwiye ngo vyahetse wa polisi yari umukomiseri communal acazinduka afata wa umwe tangazo ryerekeye amatora aherutse kuba mu Burundi. Umushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano uramenyesheje abarundi bose n'amakungu ko nkuko bavyiboneye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba mu Burundi kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yagenze neza cyane nkuko binemezwa n'abatunganije mbere n'indorezi mvamahanga canke izo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji bukaba bukeje abene gihugu bose kunyifato ibereye berekanye kugira ayo matora abe mu mahoro ku mugaragaro no mwituze dufatiye cyane ukungene bitabiriye ayo matora batewe akamo n'indongozi zitandukanye ko kwitaba ku masaha kwitorera ababaserukira. Turakeje kandi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni n'ibisata biwukukira sepi na sesi hamwe nabo bose bitanze kugira ngo agende neza mu gihugu cose duhereye ku nzego z'umutekano no kwivuna abansi zafashije kugira zicungere neza bigende neza kubajejwe intwaro abarongoye imigambwe bahurikiye mu runani hamwe n'abigenga bitabiriye ayo matora mu guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine hamwe n'ibibanza by'abashinga amateka. Umushikiranganji urashimiye kandi abarorezi baba bo mu gihugu canke mvamakungu kubwira n'ubukerebutsi bakoranye ico gikorwa kandi bagatanga ivyegeranyo fata kibanza ku gihe vy'ukuri kandi ataho bihengamiye. Ingene rero ayo matora yagenze
berekana neza ko abenegihugu bamaze gutahura ingendo ya demokarasi y'ubutegetsi bubakomokako kandi bukabagarukako. Ivyavuye muri ayo matora berekana kandi ko abenegihugu batoye imigambi ifasha kugira umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko nawo uronke amafaranga. Naho rero ayo matora yagenze neza, Umushikiranganji bwarabonye utunenge duto duto, ariko bugashima ko twaciye dukosorwa ico gihe cose twaba tumenyekanye, kandi abadukoze bose bagafatwa bakaba bariko barakorerwa amadosiye kugira bahanwe. Natwo utwo tunenge n'utu: gutabura amakarata yo gutora yibonekeje inshuro 14 mu gihugu cose, gusaba abaje gutora ngo batore aho batifuza yibonekeje inshuro 7 mu gihugu cose, inderetsi zaje zidafise uruhusha yibonekeje inshuro 3 mu gihugu cose, ugutera ubwoba canke uguhohotera abandi yibonekeje inshuro 5 mu gihugu cose, ukwiyamamariza mu bibanza by'amatora yibonekeje inshuro 1 mu gihugu cose, ugushaka gukoresha uruyeri mu gutora yibonekeje inshuro 3 mu gihugu cose. Kuvyerekeye utwo tunenge twibonekeje tukongera tukatumenyeshwa, biboneka vy'ukuri ko ari ivyaha bitegekanijwe kandi bigahanwa n'ibwirizwa rigenga amatora hamwe n'ayandi mabwirizwa n'amategeko agenga igihugu. Amadosiye yaruguruwe ndetse mbere hamwe n'ahandi imanza zaciye ziburanishwa ikibiriraho. Abantu 32 barahagaritswe n'inyamiramabi, amadosiye yabo akaba yararungitswe mu nzego zijejwe guca imanza. Abakoze ivyaha baruciye mu ryahumye, tubandanya tubarondera nkuko twari twabimenyesheje mu kiganiro twaheruka kugira. Twisunze uko amatora yagenze n'ivyakozwe mu gutorera umuti urama utwo tunenge twavuzaho hejuru, Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano urarajwe ishinga abanye Politique bamwe bitavye ayo matora bariko basohora amatangazo bashikiriza ko yaranzwe n'utunenge twinshi, mu gihe batigeze bashikiriza utwo tunenge ababijejwe ku munsi w'amatora, kandi twari twasezeranye neza ko inzira irashe bari kubicishamwo, kugira inyishu iciboneka ubwo nyene, kandi bakaba bagumye bavyibutswa n'Ubushikiranganji ku mwanya. Iyo ngendo rero itwibutsa ka kageso kagayitse kahora karanga bamwe kandi kataye igihe ko kwanka kwemera aho abenegihugu bashize, kandi aribo bene ijambo mu ntwaro ya demokarasi. Uburundi bwiyemeje gutsimbataza iyo ntwaro ya demokarasi nkuko amabwirizwa n'amategeko agenga Burundi abitegekanya. Ukoze icaha cyo kutemera ivyavuye mu matora nawe arabihanirwa nkuko amategeko abitomora. Twashaka twibutse abarundi bose ko amatora ari kimwe mu biranga ubwigenge bw'igihugu, ko uhirahiriye ngo ayahungabanye ategerezwa gufatirwa ingingo ruhasha, kuko aba ariko ahungabanya igihugu. Nico gituma Ubushikiranganji busavye abo banye Politique canke uwo wese yoba
yarabonye ikitagenze neza muri aya matora turangije, akibaza ko yoba yararenganijwe, ko yo kwitura inzego zibijejwe maze nazo ziheze zirabe ko ivyo avuga bifise ishingiro kugira zimutunganirize zisunze amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu, gutyo utunenge zoba zitoye duhashwe kugira ngo tugigwe umuziro muri kazoza. Umushikiranganji bukagabisha uwo wese yoshaka gufata inzira z'akajagari zinyuranye n'amategeko, bumwibutsa ko inzego zibijejwe ziri ku kivi kandi ko zizokora ibishoboka vyose kugira ngo zimuteshe izo ngendo mbi zihitiye zataye igihe. Dusavye ko ata muntu numwe yosubira gushikiriza amatangazo afise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Dusavye kandi indongozi ko mucegeranyo indorerezi ko mucegeranyo ntabanduka zizotanga zo kwerekana neza utunenge twabaye hamwe n'ibibanza twabereyemwo. Dusavye kandi nabo bose bari bafise uruhara muri aya matora boba barabonye utunenge ku biro by'itora ibi canke ibindi ko bo bidushikiriza vuba kugira ngo ibihano bibereye bize bifatigwe uwo wese azokwagirirwa ko yahungabanije aya matora, kuko ni icaha gihanwa n'amategeko, haba mu ndwi imwe haba mu ndwi zibiri canke eka mbere igihe cose ico caha kizokwagirizwa uwagikoze azobihanirwa. Twomenyesha ko abashikirije amatangazo bose kuva igenekerezo rya 6 ruheshi umwaka turimwo bavuga utunenge twabarondeye kugira batange umuco ukwiye ku bibanza twabereyemwo hamwe n'ababikoze n'abakoze ivyo vyaha, ariko gushika ubu nta numwe araduha ivyo twabasavye. Turasubiye rero kubatera akamo ngo batange umuco dukeneye kugira amatohoza yimbitse abandanye icaha ku kindi kugira tuve mu vyo kuvugira ibintu mu kivunga. Hagati mu gihugu tembere usangira umutekano urangije busubira gusaba abene gihugu kuguma ku kivi mu mutekano n'amahoro, maze babandanye bakurikirana hafi intambwe z'amatora zigiye gukurikira, bongere babandanye gushira mu ngiro yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mwaka 2040 n'Uburundi buteye imbere mwaka 2060. Umushikiranganji urangije urakeje abatowe bose, haba mu nama nshingamateka canke mu nama mpanuzajambo z'amakomine, kubatagize amahirwe yo gushikirwa nabo. Burundi bwarinjiye mu nzira ya demokrasi kuva mwaka wa 2005, nibabandanye bitegura kuko nkuko umwe mu bitoje yabitangaje, gerageza unanigwe ndugwe twamugina, gerageza unanigwe ntunanigwe kugerageza ndugwe twamugina. Ubushikiranganje busaba abigina intsinzi nabo baheko n'abarushijwe basangire umukeye. Murakoze. Ibo atariduka baririkiye uko icatwe bwe nka responsable de l'application de la loi tujetwe ko ikicaha cyose gikorewe gataka ku Burundi. Twebwe by'amatora wanashaka by'amatora ibirabwa na seni mukurinze ukora icaha n'inyamiramabi abajeje intwaro
turakurondera uri hose ico caha wakoze ukacishura twe tugafite abo bantu bavuga ko hariho ibyaha by'amatora byabaye bakibwa amatora uko uvuze ngo amatora yibwe hariho umuntu yayibwe rese wayivye rero wivye amatora n'uwivye amafaranga twe tunarura ko uwo n'umusuma yivye nyene yivye nyene ndavuga ati numutwereke kubereke mu muhisha ikibazo nico nyene kubereke baguma babahisha kandi bavuga ngo hariho abasuma bivye arati twereka abo basuma twebwe dukoze ikosa ni tutabahana kandi byiza ko abantu bose tutangura kumenyera ukungene ibintu bitegezwa kugenda ibi amarokuru akogwa muze muri kuma igirizwe ivuga ko rokuru kuma election communale ikogwa muri sepi rokuru kuma election legislative ikogwa muri cour constitutionnelle izo rokuru sinzi ko bazigize ku kintu vya senije sinabija mugabo umbwiye ko hari umuntu yivye yakoze icaha kijanye n'amatora ico gihe umushikiranganji bacoba interpellé la police ciba interpellé kuva rosisi no musi tariki 12 declaration ya mbere isohotse wayisohoye muramuzi ayisohoye naciye n'umbwiye ati aho vyabereye kugira twikorera akazi umva barayimye matière ngo mamona amatangazo ku masohoka n'uco bituma buze ati n'abobservateri hariho abobservateri bavuze ati hariho ama irregularité bakingi kiba umusuma sibyo niko ndavuga je ndiko ndavuga kubera kino nabo basuma batabatwereka ti kuri bureau de vote iyi hari umwari president wa bureau de vote n'umusuma yatwivye cyangwa yakingiye ikibaba abasuma batwibukunuko abo basuma nabo biratomoye kuko abantu bose bisanzwe batorera hafi yaho babo tuvuga tuti uwo musuma wundi yaje president wa bureau de vote na membre wa bureau de vote aba observateur ama mandataire bose mu kanuma ni muze mutusigura iyo urubanza ruseke atusigurira ukungene vyagenze ibyo bintu no bamenyesha ko hariho abo ntararonka bagize ama declaration no munsi mugo nabonye ni message murayibaha baduhe ibibanzwe byaha vyabereyemo kimwe ku kindi kuko fait infractionnaire ni individuel vyakozwe nande vyakorewe he vyagenze gute les circonstances kurumva umuntu ushobora gufata ngo ugiye kumucira urubanza ngo numvise declaration eka les faits habaye iki vyakozwe nande vyagenze gute burya nico jewe nsaba nta kindi kandi butegezwa guhana uwo wese tuzosanga niba biduha tukaverifya tukagira enquête tugasanga hari umuntu yoba yarahemutse uwari we wese ategezwa kuzobihanirwa n'abakomplice biwe bose basangiye ico bita ufatanya caha la complicité criminelle rero basangiye bose murazobaza abo twaronse bose inkuru ko ari byo bonowe bose utufise une affaire de 32 bari mu gasho bamwe dose ku ruhande rw'ipolisi zaraheze uziri muri parike hari n'abandi baciriwe imanza zitirira batazobiduhana kuvuga ko bazoba bafise izindi mvo bariko barasubira mu ry'amatangazo kuko jewe mu bisanzwe ntuze itegeko ibwirizwa shingiro yabitekanya ivyo umuntu wese ategezwa gukora nta muntu numwe ashobora kubona ikintu gihungabanya kuko guhungabanya amatora no guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu nta muntu numwe ashobora kubona umuntu ahungabanije amahoro n'umutekano ashaka guhungabanya n'umutekano mu gihugu ngo yinumire avuga ati oya ndabonye ibintu biteye isoni nakariko arakora bishobora kuduhungabanya kurabona ko amatora abaye twe turimbagwa ko nta raporo z'umuntu bakubise ikofe cyangwa batemye cyangwa grenade yavuze cyangwa inkoho yavuze ku musi w'amatora sinzi mwe ko ari byo mwa mumaze kuronka komera po je ntabyo naronse byo twumva twari duhimbawe cyane vraiment amatora agenze neza kuko yindi myaka yose abantu baguma bafite ubwoba bagiye mu matora turagoye tuzi ko dutaha baratwicira yo begenda byo uno mwaka murabona kungene vyagenze okay rero ncambona plus de déclaration kimwe gikoroka ikindi gitsa kimwe vyagenze ko batambwiye icyo nico kibazo gikomeye cyane nibaza ko ubwo ndabatiye akamu namwe bamenyesha amakuru mubabwire bazanye yajya ama déclaration muzo mubabwira ati no kumushana avuga ko byo bimutaye muhaye muzobimuhajyari muzobihanye
kunde umugenduzi mukuru w'igipolisi ntavyo bamuhaye abakomiseri b'igipolisi mu ntara bose abantu bose bitoje barafise amanimero y'amatelefone yabo bose babura amatari bose barafise nimero y'amatelefone yabo bose abakomiseri b'uturere barafise amanimero y'amatelefone kibagiwe cyo niyiwanje niyahe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi ivyo bintu ntavyo batubwiye cyangwa ngira bari bagiye ntibazi ko ari ivyaha birashoboka bakaza ngo si ivyaha kandi biratunguye neza muri code électorale les infractions liées aux élections ziratunguye niyo novuga ko ariyo chapitre yanjye n'ukungene ivyo vyaha bihano n'umujambo gihana ngo ndasomye communique nani ngo birakaze igikaze tukijya ati habaye iki cabereye hana fata umwanya bose nkabo suje turamaze kuvugana bambwira ngo sawa ngo tugiye mugabo none ubwa declaration nagira refet nizo zibanza kuza imbere ivyakozwe n'ibyo biza imbere hamukagira declaration uvuga ati bazi je nitwe n'inyamiramabi n'umushikanje nawe mubwiye byaranze mugabo ukazumva sawa bishwaye umuntu ashobora kuvuga ati ntavyo tuzoguha kandi batabimbaye nanje bazabangiriye nabi nuko tuzatugumana n'inkozi z'ibibi ziguma zijandajanda n'ivyo vyaha bakoze empinima ni kuvuga ko tuzatugiye nimba ari ivyo nuvuga ko tuzatufise ingorane yo kugumana n'inkozi z'ibibi zitavuye muri siri nico no babwira mugo gusa je mbona igihugu kiratekanye abarundi mubabwire muti bandanya mutekanye migire kugira migire kubikorwa vyabo biteza imbere hama izindi etape z'amatora zirazwi ko babe amatora abakenguza amateka ivyo navyo biraba abatowe mu nama z'amakomine ntabe n'icyo tuzohamagara ko sinibaza ko ivyo bizoba ngo baje muri kampanye yantuze kazoshaka kurikira amatora yabagize inama zo kumitunga bana ho ni très local ni hafi na hafi urumva nta n'abanyanye migambwe bazojamwo umuntu wese yitoza kukatwiki umuntu bakamuhunda amajwi bivanye n'ico amaze n'ico bamwizeye ivyo rero nibaza ko navyo nta kigoye kirimo abene gihugu ntibigire kukiva bagume baducungira gusa ntihagire umuntu aza kubadumbaye uzoherahira avuga ngo agiye kudurumbanya abene gihugu umuntu kubera ngo ashavuye ntumbaze y'amashavu yazananye en principe nuko ibintu bigoye mu gihugu abantu bamwe umenga uri kurabwira ni amatora yerekana iki mu gihugu yerekana l'homme fort yerekana ati ninde afise ngo arabatondesha ati buvu zawe zingana ariko kubatondesha rero regestionnaire atwarira bose ko numenye wagutoye n'utagutoye umwene gihugu ugaca umusatisfeza mu byo ariko arasaba avuga ati je dukeneye barabara baragutoye bose barayaguhaye se tu bakiryo barabara bavuga ati dukeneye ivuriro uko nyene bavuga ati dukeneye amazi dukeneye amata ubipange bivanye n'uburyo ufise bukeneye gutera imbere turonka amafaranga turonka ibiwa miliyoni 1 million birashoboka nuko batunganiza imigambi panze neza sans discrimination yabo bose rero donc l'homme fort izo force yaronse sizo guhonyora abo bafise intege nukubengenga buke ubengenga ubatunganiriza buke ukugiye kubahonyora bengo honyora ko bose baba je navyiye umunyapolitiki ekonomiya none wewe n'ubu data twicaye biteye ngo mugaheje kumbwira ko ngo bamwivye cyakeno ne wewe reka dufate basi ko bakuri wewe none migambi muri kampanye wewe hari na kampanye bigeze uko ngo nanje nafise strategy wanje none akoze kampanye none kungere begeranya abantu n'ukungere mu rutana burya ntumushobora kwikrasana witwenye mutenze kwiruka none bifate ko wari kuronka nka M,0 cyangwa M,0 ukabaronse 0,0 uvuze ko bakwivye urumva abantu bavuga ngo bari rero ufite iryo jambo mbanyivye niryo rigora kugera umuntu yivye umusuma n'umusuma soit trifoke soit traité nk'umusuma nyene nk'inkozi y'ikibi mukuvuze ngo banyivye ntumbire nakayanyivye nikindi kibazo none kugira uje muri izo zego ko hari biharuro bisabwa
uvuze ko bakwivye kuri bureau de vote ne cyangwa nanabwiye none basinda kugira wewe ko uvuga ko bakwivye jewe aho narindi mu Kayanza amatora yose kugira he mbwira umwe mu butwaye ko turavuga mbwira basi bureau de vote yo mu Kayanza bakwivye bacamira gucyo nyene ngo bureau de vote yo kukirema baje mu Kayanza murahaza tisawo chana telefone ati ni mundabire ama F2 yose yo kuri bureau de vote zo kukirema acha baranzinga kuri WhatsApp ndazi murungikira ati ngizi F2 zo kukirema none ndibona ko abantu basi ucyo nyene aho je c'est terroriste tibona abantu bawe ko basi ngoya ngo basinye ngo imbere ngo yuko amatora ubwango ngo nta FD bafise mugabo ubonye ndazi guhaye ushimira ngo basinye imbere yuko amatora ati none we umuntu watumye umumandateri wa politique wamuhaye mission wamubwiye ukungene yigenza wamubwiye ko ahita asinya agishika ahita asinya cyangwa asinya irigasi presence kuko kuri FD ni FD ni cegeranye cyo kungena amatora yagenze kandi biranditse ko neza none ahisa asinya ujya ukuraba neza ni umuntu wabeshere nabo nyene kubarenganya abamandateri kurumva harabo nibaza ko babesherwa ko basinye ibintu nyene ngo les yeux fermés nibaza ko umandateri jewe mpenda ngo miteze icegeranyo cinami tugiye mu nama nk'akarubera bashavuga ngo zana peve ngo musinye inama itaratanga cyo no gisinya jewe icegeranyo c'inama itaraba ikegeranyo c'amatora ataraba ngo ndagisinya ibyo byose nibibazo rero ati none ko jewe niwe mu Kayanza ko abategetse bambwira ko babaye contre musinya FD kandi ari hundi kuko se no kwinyiza no mushujura ese aho nayo yashisa ntora akana telefone kandi aho nari nicaye ni impande iyo kirema nyene mu bavuga bashamira ati tibyarabaye tinuko yene jewe umva ikibazo nishunyira chavuga none ko bavuga ngo hariho ubusuma bari abantu bivye nibabaza genda rero turabatumye nawe mubabwire ati zana abo basuma bashika imbere y'intara murakoze manje bagize akabazo gato utanga information n'ibintu bishaka guhungabanya umutekano kandi abo bantu umunsi wicaye na phone yawe ubwo nyene urandika ubutumwa ukarungika mwebwe nka protection nk'abajejwe umutekano nk'abajejwe inzego z'igihugu zijejwe gucungira umutekano mukora iki kugira mu protege ko wa muntu aja kwandika hakumufata mu bamujana mu nzego z'umutekano yamaze kwandika ya information ukwandika aba bandika ibi bariko bandika amatora byageze ku nuku declaration yego sinumvise ikibazo ndashuma uyu munsi umuntu we abarongoye imigambwe abitoje n'abashavuye umbazi bagira itangazo nta kibazo iki limiti hari nukugumura bene gihugu niyo limiti uvuze ati aha ni linye rouge by'amahoro n'umutekano kuri security ni linye rouge nayo umuntu avuga ati iko ndatera inkuru jende uza gutera inkuru na mugenzi jende basaba ikibazo gihari usibisopera ngo tumukingire reka twe dukingira dufate twebwe amategeko atubwira ko dukingira retemwe ivyabona nk'icabona kije vuga ati jewe nyabona narabonye ahantu habaye kiniki timugona nagize amakenga ko ndabivuze ashobora kugira ingorane akazana ivyemezo mugabo mu nkingire uwo turamukingira erega mwe hari n'ivyo ngira mutazi hariho abantu benshi baduha ama information bakavuga ati ndaguhaye information mwiza kanyandika message kuri WhatsApp ati ugira amatohoza ati mugabo izina ryanje ntirimenyekana ndiko no havangira imbora sivyo ibyo barakunda kugira message bakanyandikira ati ugira amatohoza kuri niki hari ingwara ziriko ziraba dufashe ntitugire ingorane turamukingira avuze ati jewe shaka ko izina ryanje rimenyekana turamukingira tukaka turaba refe nizo zija kuverifya habaye iki byagenze gute
jewe hariho umuntu yigeze kumpa information ubwo marizima ayimpa ayikorera nabi nawe nyene yampaye information y'abantu bariko banyuruza bashaka kugira fraude ibiharage acaja kwigamba kumbe harimwo umupolisi muri yo sirikwe iyo fraude agiye kwigamba rero umupolisi aba yabimenye acazinduka mufata acamushira mu gasho utanze information kureka kwigamba abantu ngo teko naburakoreye koko ministre ngo nakimubwiye ngo vyahetse wa polisi yari umukomiseri communal acazinduka afata wa muri kumwe bamwe n'iki sidanaye nivyo cyangwa sivyo kuko zitine preoccupation muri none kumenga amatora yagenze neza mu mahoro n'umutekano nta mayisida twabaye twose twaducakiye bose bigenda neza none guhera rusisi bitanguye kuvugwa ngo vyarayanganye ngo n'umwe bw'abarundi ngo bufise ingorane ngo zoje ingorane navyo mwumvi umwe bw'abarundi ngo buri menace gute Nije nabisohoye none ntimwabisohoye matangazo mwabo byose numva nibyo nuvuga ati kameme kudifiza gutanga inkuru cyangwa kwidoga hariho aho udashika uvuga uti kameme anya harabaye utuntu tutameze neza ukuntu reka mpe uzenya des evidences ababijeje hamwe bakora akazi murakoze Imana ibaheze